reka nababwire ikintu kimwe rero kugira muze mugire amashwa meza kubera Imana ihitamo neza imbere yo gusaba ibyo ushaka urujya muntu banza usaba Imana. Nta kintu ca mbere kiryoshe nk'iyo mu rugo bafunguye indya watetse. Mu rugo ni équité, c'est pas de l'égalité. Mbega vous avez des relations fines avec Dieu. Mwari muzi ko muri washwa dukonjwe ari uguhindura amagufa mazima. Relation itari mu bugingo, itari mu la sainteté. Ni relation ikizika. L'approvisionnement de la relation, il faut que Jésus soit là. Kalumviriza, il ne doit pas être là seulement. Il doit être le maître de votre relation. Imana nishobora kuja muri formalité. Soit tu parles avec yo, soit urayisiga. Reka kubijamo ngo Imana ibasangeyo. Commencez n'Imana. Autant de relations remplies, autant de blessures accumulées. Ko muri relation tuvugana vyose, ubuzima bwawe umaze kubusangiza bangahe. Ibi bintu Imana ntivyemera. Nuri karata y'ikiranganzira, arrête kuba pancarte ma relation. Ukabona umuntu muri kumwe akubwira ngo aya masije ni tabu, on ne touche pas. Hewe shiramwo frais na frais yame. Ibiri byose usenge cyane. Ku bantu bari muri roshwa bariko barigana pour aller iyo bagomba kuja na les questions tabou, na sujet tabou. Vous vous préparez à aller dans un autre monde. Vous devrez vous préparer à tout. Igikurikira ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ma présentation nashaka kuyikora muri uburyo butatu. Uburyo bwa mbere icyo Imana ivuga kuri Joshua, uburyo bugira kabiri umuntu agira shwa ninde, uburyo bugira gatatu kubera iki wagize Joshua. Sinza kuja mu verset biblique ndinjirira kuri muri Jardin d'Eden ko byose niho bihera. En fait, ce qui est étonnant, ubwa mbere ikigira shwa n'umutima. Iyo binyuranije aba harimwo amahigwe mabi yo guhitamo nabi. Iyo umutima atari wagize shwa. Jewe umunsi ndavyumvira byagombye kuba mera nk'ibincanga gatoya. Imana iri kirarema Adamu yari yamuhaye ubushobozi bwo kuganza, donc dominer, gutunganya ibikorwa byose biri muri kibanza Imana yaramushizemwo, hama no na responsabilité ya coordonner, superviser ibiremwa byaraho hantu. Bibiliya iri kirabivuga, iravuga ko Imana ikomeje kurema ngo Adamu abibonye yaranezerewe. Yaramanifesta un sentiment yuko Imana yaremye ibintu byiza. Yarabiraba akamwenyura, yarasupervisa kumva guwe neza. Adamu il était bien entouré kuko ngo le soir ariko aratembera ni kimwe mu munezero yumva atangariye ubushobozi no kurema kw'Imana. Ariko Eva amaze kuboneka, Adamu ntiyagize udusurire no kumwenyura, hoho yaravuze. Mwabyumvise? Imana iremye agakwavu yaratwenze, iremye inkende yaratwenze, iremye inka yaratwenze, ariko Eva amaze kuza yaravuze. Icya kabiri, Imana irema Eva, Adamu yabanje kumusinziriza. Mwabyumvise? Yari sura anesthesie. Sinzi ko ari generale no ko ari locale, mugabo icondi coco yarasinziriye. Hama ngo ikura igufa, une partie imwe mu maparti ya Adamu.
hama ikoramo Eve, irangije imukuramo anesthesi. Bisigura iki? Imana iriko irarema Eva, Adamu ntavyo yari karabona. Imukuramo iryo gufa, Adamu ntavyo yari karabona. Il était sous inconscience. Nta kintu na kimwe yari karabona. Ihejeje kubikora iciramuvyura. Imuvyuye iramubaza. Imubajije yavuze typiquement comme si igihe yariko Imana yariko irarema Eva, wamengo yari umufundi n'umuhede bariko barafashanya. Acavuga ngo nakagufa ko mu magufa yanje. None ko yari asinziriye, comment il a su que Eva ari un produit y'ikintu cavuye muri we? C'était le cœur, kuko umutima ntusinzira. Iyo badutera anesthesi kwa muganga, hari ikintu batazimya, umutima ntuzima, ubandanya ukora, ibisige byose birazima. Barazimya servere kugira ngo ire gutanga amakuru ko turiko turababara, kandi uri kurababara, umugabo umutima wo gumufunctiona. Burya anesthesi zimya servere gusa, kuko servere nibwira umubiri ngo aha hantu ariko barakata uri kurababara, ariko umutima ugumukora. Ni gute rero, namwe sinzi ko muravyibaza muriko murasoma iyo passage, ni gute Eva yamenye ngo finally uyu nakagufa ko magufa yanje, kandi yarasinziriye. Nukuvuga ko amaso yarasinziriye, ariko umutima wa Adamu wari kurabona ibiriko birakoreka. Donc le choix igomba gukorwa n'umutima en premier. Ica kabiri, Adamu ngo nibwo bwa mbere yumvise ari yinjiye en plénitude. Yumvise hahandi agakwavu kadashika, hamwe inkende idashika, hamwe inka idashika, hahandi amafaranga atazoshika, hahandi etage itazoshika, hahandi ubudeje n'ubudeje butazoshika, hahandi caki bya bintu bigaragara hanze bidashika. Niho Eva yaciye ashika. Nico gituma avuga ngo iyo duhitamwo, iyo tugira le choix, duhitamwo umuntu aza kuzuza muri vide dufise. Kandi babwire, iyo complementarité nihagaze ku burebure afise n'ubugufi yafise, n'inzobe no kuvyibuha, ni imodoka nziza. Iyo complementarité, c'est pas au niveau de la forme, mais au niveau du fond. Mu bisanzwe Imana yari hejeje gukompleta Adamu, yari hejeje kuzana la partie manquante, icishira à la place qu'il faut. Anyumvise? Guhita nk'umukonjwe wo muzofatana urugendo, hagomba kuza umuntu afise dimension ya kijya kibanza cawe kiri vide. Abafundi mu kubaka iyo bariko barapanga amakaro, baragera ahantu bagasanga naho baguza amakaro 50 hari ahantu haje ikimanyu. Ntabwo baza kubomora ayandi yose, baca bafata za zindi ya karo ikwiye, bagakata ku igiparti kugira ngo bashiremo la partie qui reste. Muri wewe umuntu ushaka muzobana agomba kuba afise les dimensions asa ameze nk'ikibanza gisigaye muri wewe kugira ngo wuzuze. Nico gituma nta mana nta le bon choix ibaho. Kera niyumvira ngo niniga amashuri menshi nkatembera i Burayi, nkaca ndonka ama opportunité, narinzi ngo ubuzima bwangenda kuri batanazi buzaba bubaye équilibré. Ariko reka nababwire, nta mana nta buzima. Nta mana nta buzima. Ikosa rya mbere tugwamwo twebwe mu guhitamwo,
dushaka guhitamwo ngo imana idusange mu mahitamo twahisemo kandi tutajanye nayo mu guhitamo. Reka ndababwire ikintu kimwe ndabashoke, Dieu ne se déplace pas. Oya, niwata ikibanza izokurindira mpaka ugarutse. Ari umuntu yanyumvise? Niwavumbuka izokurindira uheze w'isa metero ugaruke. Imana ntita ikibanza. Mu majambo avunaguye ntishobora guhindura ico yavuze kandi yarirahiye. Kenshi rero amakosa ya mbere dukora, twibwira ngo Mana ndagiye ndakwingiza usangeyo, ntizofije. Mugomba gutangurana step 1 muri kumwe. Kandi ndababwire namwe si mwebwe, iyo myaka yiwanyu mufise akantu kitwa ka efoli. Aka efoli nakagwara ko mu mutwe kwa rojanti, aho umuntu ubwonko buja mu mururumbo. Efoli nagasazi gatoya. Mufise udusazi dutoya, mutabwiye Yesu ngo atwicareko, tuzobajana mu Kanyosha muje mucarama, mwiruke mpaka Yesu agarutse. Efoli nagatipe de comportement kadufata iyo turi mu mururumbo wa roshwa. Ngaha ndazi yuko uwo babaza mwese murafise abakobwa muri ngaha, hari umuhungu mwacafye. Atambuka gutya, avuga gutya, yicara gutya, ahaguruka gutya, aryamba gutya, yambara ibirato bisa gutya, bogos avuga gutya, urayibona? Yo, urazi muri iyo periode benshi bagenda na reformwa, barahindura n'imvugo iyo muri kumwe. Niyo hageze ko musohoka ntimugenda mu mbaragasa, mugenda kuri Club du Lac. Kuko ubwonko buba buri muri processus yo kukuganya. Niyo umukorera ikintu gishavura, gituma shavura, ntashobora gukura kwiginyo. Akubwira ati je ndakana Yezu vraiment no problem. Tisherura mbabarira, urumva byangoye, bisi zangoye, urabona karubira, ndiko urabona ugasanga petete yarakubwiye ko mu bintu adakunda, akunda ko mushika on time. Ugacushika nka 30 minutes après, akubwira ati ndiko urambabarira vraiment nari nihenze, byangoye bisi. Tuya vraiment, jewe burya sishavura. Ati burya jewe, ico kintu ntikimbako. Efoli. Agasazi gatoya. Ndababwire ako gasazi nutagashira ko siege Yesu ngakicareko. Ibintu vyose dukora bitarimwo Kristo birimwo amakosa. Kuko mwirema ryacu tufise amalimiti. Ndasubiyemwo. Shwa yose wokora, décision yose wofata, si Jésus n'est pas associé, la marge d'erreur est toujours là. Choix irimwo la garantie, c'est quand Jésus a participé, yabaye muri commission de dépouille du début jusqu'à la fin. Muri mu madepouille nk'umwa yarayemwo mbega bashe. Uriya mungu muri Asiatique ndamukompaye niwo muri mu Gihosha. Dépouille mengo na madosi. Si Jésus ne dépouille pas avec toi, ugwanfu n'uburo muri iyi période birasa. Bose bavuga kimwe. Kandi reka ndakubwire, Ishimayeli numara kumuhitamwo Isaka azoca avuka. Aho niho byose byugariye. Umva, Sara yaciye asama Ishimayeli amaze kubaho. Efoli. Kandi reka ndababwire, iri muri periode ya efoli, iyi periode ya shwa, yo abantu bose barihenda havuyemo wowe nujya muri mugendana mwese. Abasigaye bose bari muri 1960. Niyo umuntu akubwiye ikintu avati kameme nawe ti exagere. Urukuraze n'ibyo muri antiquité turi muri temps moderne. Efoli. Kubera iki narababwiye muri muri periode ubwonko buri muri ibice 78% byo muri urumbo. Efoli. Navuze ko kenshi twese byaradushikiye wasanga hariho umuntu wifuza. Sibyo none, nimufise abantu mwifuza none. Bamwe muri kumwe muricaranye. Mugasivuze ngaha mwicaranye mu mutima. Hari abantu bicara mu mutima no ku mubiri. Muricaranye, fine. Ni byiza cyane. Ariko reka ndakubwire, warasenze.
icya kabiri warishuwe, icya gatatu urafise amacertitude, warihaye des indicateurs. Muga mu kubaka projet hari ibyo bita amayove. Iyove yawe irakugarantisa kubera yatwenze gusa, waciye uja mu mururumbo efori kubera yatwenze. Ikosa rya mbere dukora iyo ducapa abantu dushaka ko tuzofatana urugendo, twama dushaka abantu batandukanye n'abatugiriye nabi. Hari igihe tugira amashwa afatanye cyane n'ivyo twabayemo, ugashaka swate igisa n'iciza wabayemo canke ugashaka ikinyuranye n'ikintu kibi cabaye muhira. Iyo turiko turacapa abo bantu, nagomba kubabwira ngo wacafye n'ivyo rega ni dessin artistique, tutwara ko badesina baguha amanota, mugabo uwo muntu ashobora kuba atawuhari. Je vous choque un peu. Urazi gituma imbere yo gucapa, capana na Kristo, afate crayon nawe yifate. Ni mucapana na Kristo umuntu ushaka, tu vas te retrouver ya dimension spirituelle, ya dimension y'indani, ni ya dimension corporelle Yesu yabicapiye rimwe vyose. Igicapo wacafye none kiri motivé par quoi? Kandi nuva mwe mu Imana ashize kwikasha. Sinkunda kuza ndavanga ibi bintu. Umuntu wacafye ijya dessin, il est motivé par quoi? Par les blessures, par le Saint-Esprit, par la volonté charnelle. Umuhungu mushaka mwabigeme beza, igicapo ushaka, umunsi ugishaka hari habaye iki? Les garçons muri hano, ujya mwigeme mushaka, umunsi uhitamo kijya gicapo hari habaye iki? Hama reka ndababwire, la nature humaine yamirimwo akantu ka egoisme. Iyo turiko turahitamwo, ndavuga facilement ngo mana uzome umukobwa ameze 1 2 3 4 5 à 10, mugabo jewe ndiko ndasaba ubona Imana yo havinde kurira ko uyo muntu ndinde nanje. Ko dushaka abantu beza, twe turi beza. Ndagasubiyemo kano kantu ko twifuza abo tugendana bavuga neza, twe tuvuga neza. Ko dushaka abanyengeso nziza, turabanyangeso nziza. Ko dushaka abantu basenga, turabasenzi. Ko dushaka abantu bubaha Imana, turayubaha. Ko dushaka abantu tuzogendana b'abakozi, turabakozi. Ushaka umuyaya none ugomba nawe guca umuboyi, niko bigomba kugenda. Kuko niba ushaka umuntu azokurira isahani, nawe ugomba kuyimukurira. Umva ujye ushaka wowe umushaka, nawe umeze gute? Ndababwire, Imana iri juste, ntizofata umwana wayo imukorokereze mu biganza bibi. Oyaye, ushaka vyiza abanza ube mwiza. Ndabababaje. Kandi ndababwire, ikibazo kiri aho hantu. Ndazi ko kenshi abajene baba barakomeretse, iyo avuga ngo nkeneye umudamu azoguma muhira karaba urugo, kenshi usanga uwo musore afise imwe mu yinyererezi, aguma yerera ataha bukeye, kuvuga ko ariko arondera umunyezamu. Uwo muntu ntawe Imana ifise. Izoguhereza umuntu ugiye mujana, nawe juise ivyo uriko urajuisa. Imana nta musiti security ifise. Mana ndakwinginze, ndakunda igitanda gishashe neza, uzoma umudamu azi gusasa, yo izoguhereza usasa muri rya logique nawe usasamwo, kugira ngo umunsi atashashe nawe usase. Imana yakiri honnête sincère. Shaka umudamu azoba yakira abantu neza. Wowe iyo baje ugenda, oyaye ntizomuguha, erega yo bimugiriye nabi.
imukorokereze mu ishamba kubera iki? Erega nabone ariko arasenga. Wibaza ko ariko arasenga wenyene, urya muzobana ariko arasenga kandi afite ibyo ariko arasaba. Ikibazo kiri ni mukizi rero, hari ibyo uri kuramuronderako, hari n'ibyo ariko arakuronderako. Umviza kandi muriko musenga mwese kandi Imana izobishura mwese. Egoisme, nshaka umuntu ameze gutya, wowe umeze gute? Jewe sinkunda umuntu avugira hejuru, mugabo wewe ukiri kuri rute gudrone baramenya kutashe ikaye. Uwo muntu none azaje kuba kuri bataninde abana n'umuntu avugira hejuru. Nawe nakunda umuntu avugira hejuru, ndakunda umutekano n'ahantu atekereje. Mana uzomereza umuntu tubana yibwiriza, ntaramubwira ko nashonje anyarurira, ariko nawe none iyo utashe uratahana kado uribwiriza atayikubwiye. Erega nawe nariko arasenga. Mana ndagushime, ndakwinginze uzongirire neza umuntu tuzobana mu rugo, azoba ari umuntu ankundira abiwashu. Wowe uri prêt gukunda abiwabo. Erega nawe ariko arasenga. Ndakwinginze papa wo mwijuru, nawe wabibonye ibihe nabayemwo, ndakunda unyitwararika, uri prêt kumwitwararika. Erega nawe ariko arasenga kandi Imana iramukunda kuko nawe gukunda. Mana urabizi ingene nakuze, abavyeyi bantaye, nakuriye mu muryango ntibangiriye keya. Yo papa merezi gitanga keya, urayitanga wewe. Imushora kuri songoye kubera iki? Wowe uri prêt kuyitanga? Le choix vient du mot choisir. Choisir ushwazisa mu bintu vyinshi. Reka nababwira ikintu kimwe rero, kugira muze mugira amashwa meza, kubera Imana ihitamwe neza. Imbere yo gusaba ibyo ushaka urujya muntu, banza usabe Imana iguhindure kugira ngo iguhereze usa na wewe. Akantu numvise kagitembereye mu marobe nk'atandatu denko, karirutse gaciye muri rembike gaca muri tamporere, ikumpera usa nka wewe. Kutavuze amina. Nusenga iyo sengesho, Imana izobona ko ufise umutwaro wo guhinduka, ibone ko ufise umutwaro kuronka umuntu mwiza, kuko ngo umuvyeyi nayo bamwiza gutasha gutanga icyo adafise. Ica kabiri, imbere ko dukunda abagenzi bacu tubanza kwikunda. Bisigura iki? Imana ujya muntu iramukunda, ntishobora kumushira mu biganza bitari vyo. How about me? How about you? Nako ndava kuri egoisme gusenga. Mico n'imigenzo kacatubwira yuko umuhungu ari Imana ya kabiri, umukobwa acaba Imana ya gatatu. Ko umuhungu agomba gufungura, bashikiwe bakamukurira isahani. Ko abantu bubakanye, umudamu ariwe yama ariko arasasa imisi yose. Ko muri relation turimwo, kubera ndi umuhungu, umukobwa agomba guseda imisi yose. Mwabahungu mwe ndabakwiye kunzira, ndabahebuje, ndabacuye hataragera. Isi ahigeze on doit être comp, urugo rugomba gutera imbere kuko ibintu mubikora mwese kumwe. Birateye isoni certaines foyers, umukozi aduze baca barya mu restaurant gushika garutse. Namwe mwakuriye ngaha mu gisagara kubera mwakuranya abayaya n'ababoyi, muri abapoire poirisime, niko batubwiye abize Université y'u Burundi, ngo umupoire ntiyikorako, n'imvura iriko iramunyagira ntiyiruka, kuko poirisime no court jamais. Kambye meme 16 intéressant en danger. Muri bijya batisimu batubwira yuko zijya modoka zose ari ziwacu. Nico gituma usanga urutoki kuva muri premiere kandi ari ndaheza rubagwara mugaye.
abazi ko imodoka zose zigomba guhagarara, ndababwira ikintu kimwe, mwabahungu mwe, nta kintu ca mbere kiryoshe nk'iyo mu rugo bafunguye indya watetse. Nta kintu ca mbere kiryoshe nk'iyo muhira yo bicaye ku ntebe wahanaguye. Abahungu baratubwiye ibintu mu miryango ko byose bashikacu bagomba kubidukorera, baratubeshe batugiriye nabi. Tugomba mu rugo ni equité, c'est pas de l'égalité, ni equité nuko umuntu wese ahagarara mu kibanza ciwe. Imana ishaka equité mu rugo rwacu. Equité nuko umuhungu akora kimwe n'umukobwa, urugo rugahagarara neza kuko umwana wese ahagaze mu kibanza ciwe. Imana très juste mwijuru iravuga ngo tureme umuntu ameze nkatwe. Imana yashatse ko ikrea son identité. Hari umuntu yanyumvise Imana mu kurema umuntu ntiyigeze ivuga ngo tugira tureme umuntu afite des particularités ziri prochanu basizi tureme umuntu ameze nkatwe. Iyo tugira le choix du conjoint tuba turiko turarema umuntu ameze nkatwe. Niba Imana yaravuze ngo kandi umviriza, ndiko nasenga nijoro, Imana yambwiye ngo turaza kurangiza ku isengesho ryo gusubira ku restaurant votre relation avec Dieu. Ndacumbise ndi hajya caje bwa kabiri. Ndababwire kwakira Yesu umwami n'umukiza bikorwa rimwe, ariko ubusabane n'Imana bikorwa tous les jours 24 heures sur 24 heures. Nushobora kuyasosia ngo izi gufashe gutora kandi iri mwijabe nawe uri hariya anya muri Bujumbura rirara. Alors je parle en termes de relations. Mbega vous avez des relations fines avec Dieu. Vous voulez l'associer parce que vous avez lu la Bible. Umviriza, niba Imana mudafitiye ubusabane, niba ubuzima bwawe butarangwa na sainteté, n'igihe uzoyihamagara nizoza, kuko ngo amaboko atari hanaramukanye niko abarundi bavuze. Nagenda babwize ukuri bakozi b'Imana. Aka kajyo mugacakire mwagira amahirwe asumba yandi. Uno munsi ari byo turepara kubera ibyo tutavyumvise. Uno munsi ari amakosa twaguyemo kubera ibyo tutavyumvise. Kandi ngo on devient ce qu'on entend. Iyo ubaye sensible n'ivyo wumvise. Igihe cyose uri kurasoma Bibiliya kugira ngo urondere ko Imana iguhitiramwo, kandi iyo Mana uri kwironderera mu ijambo, uri kwirondera mu nyuguti, ariko au niveau relationnel kure yawe uzosoma verset biblique bimere nko gusoma Roma photo. Gusoma Bibiliya, gutora Bibiliya on peut lire, ariko kandi babwire la révélation viendra hagati mu gihe habaye iki, une bonne relation hagati uri karasoma n'icyo ari karasoma. Uno musi ikibazo cya mbere gikomeye, usanga umuntu ari karasoma ari ngaha, ivyo ari karasoma biri nyanzaraki, ugacuva ngo n'abandi ngo ni verset biblique ngo basomye. Oyaye mbabwire, iyo hageze le choix du conjoint tugomba kugira une relation fine avec Dieu, bizotuma inyuguti zihinduka ubugingo. Muri Ezekiel aravuga ngo mbega ya magufa yoba mazima. Mwari muzi ko muri choix du conjoint ari guhindura amagufa mazima? Uwo muntu arabwira ngo ni wowe wabimenye mwami wanje, habaye iki byagenze gute? Ngo bafashe ya magufa ngo rimwe ryegera rigenzi ryayo, ariko Bibiliya iravuga ngo ayo magufa ntiyigeze aba umuntu muzima gushika Imana ihumekeyemo impwemu yayo. Hari igihe dusengera amahorasho ameze nk'ibiziga, hari igihe dusengera amahorasho usengera amahorasho abahanze babona ko la relation est là, ariko Imana yarabi ikabona ko n'est pas là dedans. Ayo magufa yaregeranye abamazi aforma une personne, ariko ngo yagumye uwo muntu aryamye gushika Imana igize ngo ihuye mu bugingo bwayo. Relation itarimo ubugingo, itarimo la sainteté, ni relation ikiziga.
Imana ibahezagire. Ndababwira ikindi kintu giteye ubwoba. Genda musome Bibiliya muyiheze. Muze kuntorera verset biblique ya Imana yavuze ryari abantu bahukana. Yo très limité. Ni shamba rifise entre itagira sortie. Winjiyeyo tiela. Ukienda ukabisohokamo maze kuja kurahira hari imbere. Nagenda babwire la provisionnement de la relation, il faut que Jésus soit là. Kalumviriza, il ne doit pas être là seulement, il doit être le maître de votre relation. Amwe tugira tubabwira ibicapo sophistiqué, coloré, bogos, bogar. Navyo ni vyiza vraiment. Vraiment. Urazi ko mu bogose hari intebe kwicarikako. Kuronka ubuzima bwa misi yose neza hariho bikwicarika. Mu migani haravuga ngo amafaranga n'ubwugamo kandi wafise ikimazi kinini mu buzima bw'umwana w'umuntu, ariko la sagesse mu guhita mu byo tubamwo ngo bizigama ubugingo bwa mwene byo. Muri shwa harabamo euphorie, muri shwa harabamo egoisme, muri shwa harabamwo kuba motive n'ibigumbagumba n'ibishobisho. Muri shwa utaravye neza harashobora kubamwo kuba motive par n'ibikomere, ugasanga uri kuragira shwa ya nyuma mugabo uracari motive n'amahorasyo y'imbere yabaye rompi, bajya abantu bakaba baragukomerekeje ukaba udashaka umuntu asa n'abarya à l'extérieur, ari ugasanga uw'Imana iriko irategura asa n'abarya kuko abantu bose ni basa, ugasanga uri motive par quelque chose. Jenda zingana wa microphone urafise umuntu ushaka ingena mezi. Nababwiye kwa muganga batubwira ngo le traitement étiologique c'est traiter la cause d'une maladie. Kugira ngo umunsi wa mbere uvuga ngo shaka kurya hari ikintu cyari cyabaye. Shaka ugenda usubiza amaso inyuma urabe. Minutes bisigura yuko iyo mashwa yacu ari motive kubikomere kenshi tugira amashwa mabi. Hari abantu biremesha ngo Bibiliya yavuga ngo twaye ivyaremwe bisha. C'est quand tu es dans la vie de sainteté, ni gihe uri mu buzima buri purifié, ni hora Bible agit, ni ibintu biva mu nyuguti bikaba ubugingo bwawe. Umaze kuja en dehors ya sainteté, uri en dehors y'Imana iriko iraproteja. Mu gisoda bavuga ngo umusirikare yavuye mu murongo, c'est un soldat moitié mort. Isho Bibiliya ivuga gisome mugabo banzurabe ubuzima bwanje ni ubuzima bwa sainteté. Batubwira ngo tuboreka ama verset biblique, it's fine. Batubwira dusome Bibiliya, it's fine. Byari inyuguti zihinduka ubugingo n'igihe umuri karazisoma ari dans la vie de la sainteté. Ibisigaye uzoburi kurasoma igitabo n'ibitabo byose. Hale umviriza kugira ngo amajambo y'Imana agira ico yubaka avyari ikintu muri twebwe, hagomba kuba no rapport entre inyuguti n'uri karazisoma. Quand il s'agit pas de rapport y'usoma, yo ndababwira ngo kubisoma bijya vyonyene gusa. Arabagiye mu izina rya ba Paulo ngo baja kwirukana abadayimoni, barababwira ngo sohoka mu izina rya abadayimoni. Babwiye ngo ba Paulo turabazi, wewe uri kuratwirukana urinde, kuko Satani ntiyirukana mugenzi we. Nabwo gusoma Bibiliya, kuyisoma mu gitondo no ku mugoroba, hari ivyo uzomenya Imana ishobora gutabarirayo. Abe nabwire ngo izi nyuguti zizokwambara umubiri muri le choix du conjoint mu gihe hariho le rapport entre le lecteur et les écritures. Yo lo choix urimwo nutahagarara muri sainteté, ajya amajambo ntazogukorera azoguma ari inyuguti. Urikora musengera ni vyiza mugabo none ijya bizu mukora itandukaniye na rapport sexuelle. Ijya frottement mukora itandukaniye na rapport sexuelle. C'est pas l'acte physique, c'est un acte mental. Kujya kuntu wiyumva ari mu kinindi uri mu kanyosha muri ko murandikira n'amajambo n'ajya ama terminology
ukaba excité mbega iyo excitation ni wuzuye mwemu yera. Non, dis-moi, c'est le Saint-Esprit qui est rempli en toi. L'ocytocine ni nkabu zikora amabanga mpuzabitsina. Igihe cyose uvuze ijambo ndora gitsina, l'ocytocine se secrète. Quand l'ocytocine est secrète, c'est le début de rapport sexuel, médicalement parlant. Benshi uno munsi sishobora kuja kumuramutsa mu cumba ciwe niyamamagaye namusa ko durira mu kabare mugabo quand vous êtes dans des chambres différentes, est-ce que l'ocytocine n'est pas secrétée? Mushanga imana izobahitiremwo kandi mwaramaze guhitamwo. Mushanga imana ibubakire kandi mwaramaze kubaka. Kubera iki mugomba kwimana ija muri formalite? Nishobora kwivuguruza. Imana nishobora kuja muri formalite. Soit tu pars avec yo, soit urayisiga ukazokora amayereri zo kurindira ugaruke warakomeretse. Urugo rutarimwo Kristo n'abakandida bukuja kwa shetani. Kuko vous allez vous retrouver mu conflit interminable. Nagerageje kubivanga muri amapuya atatu navuze. Asusa Imana. Ndazi muca mumbaza ngo none twomenya ibimenyetso bimeze gute. Nabwira ikintu kimwe. Abantu babiri bariko baja muri meme projet bagomba kumva ibintu kimwe bagasengera hamwe bakagenda hamwe. Iyo mufata les deux directions différentes simvuze ngo nibibi bibaho, nagomba kubabwira ngo hari abadayimoni munigana nabo badakenewe ko mwagomba kunigana nabo. Kuko muba muri baye socialiser mu matandukanye mu masosiyete atandukanye. La plupart des choses turanyegezanya. Uno musa kubwira kamwe akazobwira kandi après muri 3 ans. Utundi natuka tudekuvura tatukubwiye. Muri le choix de conjoint mugomba kujana mukicara ukamubwira ngo umviriza, voilà mes qualités, voilà mes défauts. Si tu t'engages, voilà ce dont tu dois faire face, c'est ça. Kandi babwire mu rugo aho nkundira Imana usanga amadefo y'umwe ari amakarite y'uwundi. Ashaka abantu barakanyemere ngo kuko murabizaho muraba. Hari tunumwemera munyarutsa tukangyohera kazi mubizi ko amadefo. La nature humaine umuntu wa mbere ashobora kuyihwamika ni Yesu, ariko akiyihwamika ro mubana nawe nagomba kubisengera akabyicaramo. Nico bita umusaraba. Nta muntu yikorera umusaraba atazi birupima. Kenshi aho bigorera vous allez soulever uwo musaraba mutamaze kumenya ibiro bipima kuko nimwigeze mubwirana ukuri muri roshwa. Kiva toro turuve wewe wikorera 50 kilo ukaza gushika yata kukibigenza vya bintu bipima 100 kilo. Tu vas mourir les premiers jours. Musi wa mbere bisutangura kwanga. Pour résumer, nagomba kubabwira ikintu kimwe, reka kubijamo ngo Imana ibasangeyo. Commencer ni Imana. Kubera niti kibanza nizo gusuiva. Icya kabiri, vugana vyose n'uyo muntu. Ukabona umuntu muri kumwe akubwira ngo aya masije ni tabu on ne touche pas, hewe shiramwo frais na frais yame. Bibiri vyose usenge cyane. Ku bantu bari muri roshwa bariko barigana pour aller iyo bagomba kuja nta les questions tabou, nta sujet tabou. Vous vous préparez à aller dans un autre monde. Vous devrez vous préparer à tout. Igikurikira mugomba kubriza certaines amaregre ya culture. Mugomba kuvugana ku buryo mu rugo mukoreranira. Umuhungu agateka, umusore agateka, mugakoreranira. Ni urugo ruryoha. Igikurikira mugomba gukira ibikomere. Mukamenya mbego umuntu mukundanye afise crise identitaire, afise carence affective, yakomeretse ibikomere ibihe. Mwari muzi ko iyo relation yabaye rompi ngene bigenda. Bijya bikomere bitanu vyose bigukubitira rimwe. Uba rejeté, ukaba abandonné, ukaba humilié, injustice na trahison. Navyumvise? Relation rompue égale 5 types de blessures zigukubitira rimwe zose. Umuntu mwakundana peu importe uko mwavanye harajamo akadimanso ka roje, urumva ko cyahite rejeté. Haragera ahantu mwahora umwandikira ukumva ati na pas la possibilité tu es abandonné.
uriyumvira ati babana baratu banadusohokana mbega ejo nibabona sohokanye n'uzogenda gute uraba imiriye hama kubera amajambo muvugana muri ko murasezerana kenshi gataba meza uraba trahi ko kenshi abubwira ngo jewe numva no bivamwo kandi kera akubwiye ngo muzogirengarenga. Donc fais attention. Igikurikira ndabinginze, I beg you, ndafukamye imbere yanyu n'Imana. Iri jambo ngenda babwire avec insistance, ngenda babwire nk'uhagaze nk'umukozi w'Imana, nk'umupastori, ngenda babwire nk'umuvyeyi wanyu, ngenda babwire nk'umuvukanyi wanyu. En terme de relation, nta bintu vyo kuja gutesta ntibibaho. Genda muri relation wavuganye n'Imana, kuko autant de relations remplies, autant de blessures accumulées. Nikizokumenyesha iyo uwundaje ugomba kumukompara n'uwa mbere. Ibi ndabivuze mfukamye pour vous dire quoi, ibi bintu vyo guhindagura, senga Imana ubijemwo neza. Imana iremera ko tugira l'amitié, irashobora kuja muri un peu de l'intimité, mugabo bimaze kwitwa relation. C'est pas à jouer, c'est à moitié yo kuja mu rugo ko vous parlez de tout. None reka ndakubaze ko muri relation tuvugana vyose, ubuzima bwawe umaze kubusangiza bangahe? Ko ndi muri relation tumenyana amadefo yacu, uno munsi wo gushirajya kuri bata abantu bose bakaza, mbega ubuzima bwawe buri mu mabarabara yitwa gute, RN7 RN5 uri hehe? Ibi bintu Imana ntivyemera. Hari muri karanyumva ahantu iyumvira abantu wasangije ubuzima bwawe ngene bangana, iyumvira abantu no munsi umwe wese afite ico yandika kuri wewe. Umuntu wenyine ari kuri wowe ico yandika kuri wewe n'Imana, uzokurikana no muzobana. Bari abantu wasangije ubuzima bwawe kandi hari n'abataraheza abanenye bashira ko nabandi. No 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 no, arrête, arrête. Hungira mu Mana, genda mwirondere. Arrête, arrête, arrête. I beg you, arrête. Nuri karata y'ikiranganzira, arrête. Nuri pano iranga baja muri ville, arrête. Nuri pano iranga baja mu rukundo, arrête. Nakuba pancarte, arrête. Uri umwana w'Imana, uri mwene wabo na Kristo, arrête. Pancarte ni kubwira ngo kuri école française ni hajya mugabo ntigerijayo, arrête kuba pancarte mu relation. Bani baheza giti.